ubwiza bw'Imana bukubira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Bwana asifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. To have this time to be with the church. Numva by'ukuri nshishijwe bugufi kuba imbere yanyu nk'ishengero. I want to thank God for his grace. Rero ndashima Imana kubw'ubuntu bwayo. I feel I'm still strong Numva yuko nkifise inkomezi to continue serving Jesus. mu gukorera Yesu Kristo. It is by the grace of God. Ibyo byose ni kubw'ubuntu bw'Imana. Amen. Amen. And this morning, Rero muri iki gitondo I want to share my heart briefly nshaka nsangire namwe umutima wanje mu mwanya mugufi. because I believe that we are living in the last days. Kubera yuko nizera yuko tubayeho mu bihe vya nyuma. Jesus is preparing the last church. Niyo mpamvu Yesu ariko arategura ishengero ryiwe ryo mu gihe All cy'iherezo. the signs of the return of our Savior is evident. Ibimenyetso byose byo kugaruka k'umucunguzi wacu And this is biragaragara. the time for all believers to get ready. Kandi iki ni igihe cy'uko abizera bose bitegura. Jesus is coming to get a holy church. Yesu ariko aritegura kuza kwakira ishengero ryiwe ryejejwe. A people that are rooted. Abantu babanzi bashinze imizi. A people that are established. Babanzi yashinze A bagashikama. people that are walking well with the Lord. Babanzi bariko barakorana cyangwa batambukana So n'umwami wabo. this is a time to get ready. Niyo mpamvu iki ari igihe cy'uko twitegura. What did you say? Ndavuze ni iki ni igihe cyo kwitegura. So kwitegura. This is the time to get ready. Iki ni igihe cy'uko twitegura. Amen. Amen. Time to get ready. Igihe cy'uko twitegura. We don't have time to waste. Nta gihe gihari cyo The gutakaza. time is too much spent. Igihe kiriko kiragenda vuba vuba kiriko kirashira. Jesus is coming soon. Yesu aragarutse vuba. Soon. Vuba. Soon. Vuba. The Lord is coming. Umwami wacu aragarutse. So what you are able to do, Rero icyo ushoboye gukora you must do it. ukwiye kugikora. There is a man in the Bible Hari umugabo muri Bibiliya called Jacob. yitwa Yakobo. Can we all say Jacob? Mbega twese twasubiramo ngo Yakobo. Can we all say Jacob? Twese twasubiramo tuvuga tuti Yakobo. Let's go to Genesis chapter 32. Reka turabe muri mu itanguriro igice cya 32. I want to talk about this man called Jacob. Nshaka mvuge kuri uyu mugabo yitwa Yakobo. And I pray that the Holy Spirit will minister to us. Kandi ndasenga kugira ngo mpemu yera agire icyo akora mu buzima You know, bwacu. when we come to church, Urazi igihe tuje mu ishengero we come to hear God. tuba tuje kumva Imana ivugana natwe. If we do not hear God, Nimba tutumvise Imana we have come in vain. twaje kugw'ubusa kubwo The gutakaza purpose is to umwanya. hear God. Impamvu nuko twumva Imana ivugana And I natwe. pray that this morning Ndasenga muri iki you gitondo hear from God. kugira ngo wumve icyo Imana iriko irakuvugisha. The Bible talks about Jacob. Iyi Bibiliya iravuga ku byerekeye Yakobo. Jacob Yakobo was a man who loved God. yari umugabo akunze Imana. But the Bible says Ariko Bibiliya iravuga ngo this man in his young time, uyu mugabo mu gihe yari akiri muto mu myaka he had a lot of weakness. yari afise intege nke nyinshi He cyane. lied to his father. Yarabeshe se, He lied to his brother. yarabeshe mukuru we, He lied to his uncle. yarabeshe inarume. Jacob was a liar. Yakobo yari umubeshi. He left his home Yaravuye iwabo and aja kwangara, he went to live far. aja kuba mu kindi kibanza cya kure. But in all his time, Ariko muri icyo gihe cyose a time came. hari igihe cyashitse Jacob decided Yakobo arahitamo to reconcile with God. yuko anagura imigenderanire yiwe He n'Imana. decided to go back home. Ahitamo kugaruka mu rugo. But now this time, Muri icyo gihe rero all what David had done, Jacob, Jacob, ivyo Yakobo yakoze vyose, all what Jacob had done ivyo Yakobo yakoze vyose, was alive before his eyes. vyose kwari ukubesha mu maso yiwe. But in his heart, Ariko mu mutima he wiwe wanted to go back home. yashakaga yuko asubira mu rugo kwa se. Let's see a few verses from chapter
reka rero turabe imirongo 32 mikeya and verse 22. muri uyu murongo, muri iki gice cya 32 umurongo wa 22. The Bible says in verse 22, Bibiliya iravuga kuri uyu murongo wa and he 22. rose that night and took his 2 wives and his 2 female servants and his 11 sons and crossed over the ford of Jabbok. Avyuka muri iryo joro ahitana abagore biwe bombi n'incoreke ziwe zombi n'abana biwe uko ari 11 ajabuka icambu ca Yaboki. He took them, sent over the brook, and sent over he had. Arabajana abajabutsa uwo mugezi ajabutsa n'ivyo yarafise vyose. Verse 24. 24. Then Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of the day. Maze Yakobo asigarayo wenyene, haza umugabo baranigana bashitsa mu mutwenzi. Now when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. Uwo mugabo abonye yuko atamushoboye akora ku mutsi wo kunyonga y'itako ryiwe, umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urahinyagara bakiriko baranigana. And Jacob said, "Let me go, for the day breaks." But he said, "I will not let you go unless you bless me." Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umutwenzi utambitse. Aramwishura ati sinkurekura utampezagiye. So he said to him, "What is your name?" And he said, "Jacob." And he said, "Your name shall no longer be called Jacob, but Israel. For you have struggled with God and with men and has prevailed." Nawe aramubaza ati witwa nde? Aramubaza ati witwa nde? Nawe aramubaza ati witwa nde? Ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntucitwa Yakobo ukundi, ariko wiswe Isirayeli, kuko wanyiganye n'Imana n'abantu ukanesha. Then Jacob asked, saying, "Tell me your name, I pray." And he said, "Why is it that you ask about my name?" And he blessed him there. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze nyibarira. Aramubaza ati umbariza iki izina ryanje? Amuhezagirira aho hantu. Then Jacob called the name of that place Penuel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. Yakobo yita aho hantu Peniyeli ati mbonye Imana imbona nkubone, nonehe ndacariho. Father, we thank you for your word this morning. Data turagushimiye ijambo ryawe muri iki gitondo. May you open our eyes to see and to understand. Turagusaba kugira ngo wugurure amaso yacu yo gutahura twiwe. We thank you, Lord, for your presence. Turagushimiye ukubaho kwawe. Bless your word. Hezagira ijambo ryawe. In Jesus' name. Ni izina rya Yesu. Amen. Amen. The Bible says Jacob rose up one early morning. Bibiliya iravuga ngo Yakobo avyuka ari kare mu gitondo. And he started a journey to go back home. Afata urugendo asubira iwabo muhira. But on his journey, ariko muri urwo rugendo, all what he did in the past were evident. Ibintu vyose yakoze muri kahise vyari ibintu bigaragara. And Jacob decided, Yakobo ahitamo, something must happen in my life. hari ikintu gikwiye gukoreka mu buzima bwanje. Something must happen. Hari ikintu gikwiye gukoreka. I must hear the voice of God. Nkwiye kumva icyo Imana ivugana nanje. I must know what God has for me. Nkwiye kumenya icyo Imana ifise ku bwanje. What is lying before me on my journey. Ni giki kindindire muri uru rugendo ndimo. And the Bible is teaching us this morning Bibiliya iriko iratwigisha muri iki gitondo that Jacob took
everything that he had on the other side. yuko yakobo yafashe vyose yari afise avyambutsa uriya mugezi His awuzana wives hirya, on the other side. abakenyezi biwe hirya, His children on the other side. abana biwe nabo arabambutsa, His cattle on the other side. ivyo yari atunze vyose abishira hariya. And Jacob was left alone. Yakobo asigara hino y'uwo mugezi ari wenyene, And during his time when he was alone, ari wenyene muri ico kibanza. this is when Jacob saw God. Nico gihe Yakobo yashoboye kubona Imana. Jacob saw the angel of God. Yakobo yabonye umumarayika uhoraho. And this time, Muri iki gihe rero Jacob started wrestling with the angel. Yakobo atangura kunigana nawe, Because Jacob has decided, kuko Yakobo yari yiyemeje, my life must change. ubuzima bwanje bukwiye guhinduka, Something must happen in my hakwiye life. kugira ico gikoretse mu buzima bwanje. And that's why he did not want anything around him. Niyo mpamvu atashakaga yuko hagira ikintu kimuba He iruhande. wanted a special relationship with God. Yashakaga imigenderanire ku giti cye n'Imana. He wanted to hear a clear voice from God. Yashakaga kumva ijwi mu buryo butahurika rivuye ku That's Mana. why he took everything on the Niyo other side. mpamvu yarungitse ibintu byose hirya y'umugezi. Brothers and sisters, Bene data, sometimes we don't see God. hari igihe tutabona Imana, Sometimes we do not know the plan of God hari n'igihe tutamenya umugambi w'Imana because of what is around us. kubera ibintu bidukikuje. There are so many things around us Hari ibintu byinshi bidukikuje that blocks us to hear and to see God. bituma tudashobora kumva no kubona Imana. And that's why Jacob decided Niyo mpamvu Yakobo yiyemeje everything on the other side. yuko byose bikwiye kwambuka umugezi bikajya hirya, And he was left alone. asigara ari And when wenyine. he saw the angel of God, Igihe rero yabonye umumarayika the w'uhoraho, Bible says he rested. Bibiri iravuga ngo aramufata anigana nawe, He rested. yaraniganye nawe, He rested with God. yaniganye n'Imana. He told God, Abwira Imana ati, today is my day. uyu ni umunsi My day wanjye, of change. umunsi w'impinduka mu I buzima am not bwanjye. going to leave this place. Sindi buve muri iki My kibanza, life must change. ubuzima bwanjye bukwiye guhinduka, Something must hakwiye happen kugira igikoreka muri in jewe my life. mu buzima bwanjye. He decided. Yariyemeje. You know, restoring, I don't know whether you have that program of restoring in Burundi. Sinzi nimba mufise amaprograme yo kunigana ni vya bindi biga kugwana Kwetu ni kuna hiyo program ya restoring. hari I don't know wabo whether you have it here. hari ibintu nk'ivyo byo Wale watu wanashindana. bagwana baraba ninda za gushira unzi hasi. Jacob wrestled with the angel. Yakobo yaniganye n'umumarayika uhoraho, Restoring, baranigana, arguing. baraharira. And I believe Jacob was a strong man. Kandi ndizera yuko Yakobo yari umugabo akomeye And nyene, he's fighting with an angel. yariko aragwana n'umumarayika. But he said, you cannot leave me the way I am. Muco yamubwiye ati ntabwo uri buve ngaha. Let me tell you, church, Reka ndabwira shengero, this journey is full of struggles. uru rugendo turimo rurimo ibibazo byinshi, There are so many hindrances hariho ibintu byinshi by'inzitizi that can hinder us bishobora kutubera inzitizi to walk with God kubwo kugendana n'Imana and to be in the plan of no God. kuba mu mugambi But w'Imana. I believe God is calling us Ariko ndizera yuko Imana to iduhamagara make sure kugira ngo tumenye that we neza wrestle with anything yuko twaniganye n'ibindi that can byose hinder us. bya bindi bishobora kutubera inzitizi. Jacob came to that point. Yakobo yaje aho He hantu wrestled. He aranigana, wanted a change. yifuzaga A impinduka. change does not come easy. Umviriza, impinduka nabwiza gutyo gusa. And my flesh does not want me to change. Please. My flesh. Umubiri wanje ntiwifuza yuko mpinduka. Do you know your greatest enemy? Mbega urazi yuko umwansi wawe akomeye, Your greatest enemy is your flesh. umwansi wawe akomeye ni kameremere kawe, umubiri wawe. Are you here this morning? Mbega muranyumva muri iki gitondo? I like people who talk to me. Ndakunda abantu iyo mbajije babanyishura tuganira. Your greatest enemy Umwansi wawe ruhebwa is your flesh. ni umubiri wawe. Your flesh blocks you Umubiri wawe urakubera inzitizi to be in the presence of God. kugira ngo ube mu bwiza bw'Imana. You know, if I meet the devil, I just rebuke the devil. Urazi ntuye na Satani no mukankamira akagenda. It's easy to rebuke the devil, Biroroshe gukankamira Satani but akagenda, it is not easy ariko to ntivyoroshe rebuke your flesh. gukankamira umubiri wawe.
Your flesh is there. umubiri wawe muri kumwe. My flesh has never told me pray. umubiri wanje ntagiye nakimurigera umbwira ngo nsenge. My flesh tells me to eat. umubiri wanje umbwira ngo fungura. My flesh never tells me to forgive. umubiri wanje ntiwigera umbwira ngo mbabarire. My flesh tells me to hate. umubiri wanje umbwira banke. The greatest enemy of your life is your flesh. umwansi akomeye w'ubuzima bwawe ni umubiri How wawe. do you say flesh in Kirundi? tuvuga umubiri ariko ubundi abashaka kuva kameremere. Flesh in Kirundi. What is flesh? akameremere na kameremere kacu. Kamelemele kacho. Yes. The flesh. Ego akameremere kacu. Akamelemele Kacu. kacho. Kacu. My flesh. akameremere kacu. Can you say my flesh? vuga ati akameremere kanje. Sema mwili wangu. umubiri wanje. Hey. My flesh. umubiri wanje. Huh? My flesh is my problem. aka kameremere nicyo kibazo, niyo ngorane. It's easy to rebuke a devil. biroroshe cyane gukankamira satani. And that's why many Christians are rebuking the devil every time. niyo mpamvu usanga abakristo benshi umwanya wari wose bariko barakankamira In the name satani. of Jesus. mu izina rya Yesu. Get out of me. mvako. I rebuke you. It's ndagukankamiye. easy. ibyo biroroshe. But you have a flesh ariko urafise which is your kameremere enemy. niwo mwansi wawe. Jacob did not want to continue that way. yakobo ntiyashaka yuko akomeza iyo nzira. I love these verses of scripture. ndakunda kino gice cy'ivyanditswe. And this man, when he got hold of the angel, uyu mugabo afashe umumarayika uhoraho. he said, this is my day of change. ati iki ni igihe cyanjye cyo guhinduka. This is my turning point of my iki life. ni igihe cyanjye, ni ikibanza cyanjye cyo They guhindukiramo. rested until the breaking of the day. baranyiganye kugeza mu rukerera mu gitondo bukeye. And when the angel could not defeat him, mu gihe umumarayika yabonaga yuko adashaka kumunesha, he touched the socket of his joint. acakora ku mutsi w'itako ryiwe. And Jacob became a leaper. yakobo atangura He gucumbagira. started leaping. atangura gucumbagira. But Jacob said, ariko yakobo aravuga it ngo is better to go to heaven leaping, ni byiza yuko njya mu ijuru ncumbagira, but not to miss there. hako nohusha I ijuru. better have a problem in my flesh, ego byiza nuko nogira ikibazo mu mubiri but wanjye, have a relationship with ariko Jesus. nkagirana imigenderanire na Yesu. Hello. Hello. Better to leap in the flesh, ego me byiza yuko nocumbagira mu but to mubiri, be well in my spirit. ariko mu mpemu yanjye merewe neza. This man wrestled with the uyu angel. mugabo yaniganye n'umumarayika. And that's where the angel asked him his name. nicyo gihe umumarayika yamubajije What izina is rye. your name? abaza ati mbega witwa nde? What is your name? witwa nde? The word of God says he did not look for many things. umviriza ijambo ryawe ngo ntabwo He yaraje hirya said, cyangwa hino. my name is Jacob. yishova ati izina ryanjye ni yakobo. Jacob means liar. yakobo bisobanura umubeshi. intonyotsi niwo Liar. basobanura mu kirundi. umubeshi. Liar. umubeshi. Mtu wa uongo. umubeshi. I lied to my father. nabeshe data. I lied to my uncle. nabeshe marume. I lied to my brother. nabeshe mwene data. I took his firstborn. nafashe uburenganzira bwe bwo kuba imfura. I am a liar. ndi umubeshi. I am a deceiver. ndi umuntu abesha ahenda You know, abantu. for you to come to a turning point, urazi kugira ngo ushike muri icyo kibanza cy'uko there must ubona be yuko a true wahinduka, repentance. by'ukuri hakwiye kuba harimo kwihana There must be a gukwiriye. time where you come, you turn around. hakwiye kuba ahantu wumva yuko You udashobora said, kubandanya this is my uhindukira. life. ukabati ubu n'ubuzima bwanjye. I am a liar. ndi umubeshi. I am a deceiver. ndi umuntu ahenda abandi. I am this, I am that. ndi uyu ndi Everybody uriya. knows his weakness. abantu bose bari bazi intege nke Jacob ziwe. said, I am a liar. yakobo yavuze ngo ndi umubeshi. This is my name. yuko niko But I nitwa. don't want to continue this ariko way. sinshaka kubandanya muri iyi I nzira. want to change. ndashaka guhinduka. Hallelujah. haleluya. I want to change. ndashaka guhinduka. Ndashaka kuhinduka. ndashaka guhinduka. I want to change. ndashaka guhinduka. Kuhinduka. guhinduka. That's a good word. Yeah. Kuhinduka. guhinduka. Huh? Can you say kuhinduka? murashaka kuvuga muti Hey, guhinduka. kuhinduka. guhinduka.
Some of you look very serious. bamwe muri ko murandaba nyene. Tell your neighbor to relax. Relax. Mwambie mwenzako, relax, relax brother. Relaxa. Relax. Relaxa. Guhinduka. That's a good word. Ijambo ryiza cyane. That one I will not forget. Iryo ryose sizogyibagira. Guhinduka. I want to change. Ndakeneye guhinduka. Guhinduka. I don't want to remain the same. Sinshaka kubandanya uko nari nsanzwe meze. You know there are people who never change. Uraza abantu batigera bahinduka. There are people who want to remain the same. Hari abantu bashaka kuguma ari babanzi nyene. There are people who have been in church hari abantu babaye mu ishengero for 20 years. Imyaka 20. They are the same. Ariko bakaguma ari babanzi They are nyene. still fighting. Baracyarwana. They are still gossiping. Baracyazana insaku. They are full of bitterness. Buzuye umuburazi. They are full of anger. Buzuye shavu. But we must come to this place Ariko dukwiye gushika muri iki where we want to change. aho sumva yuko dukeneye I want to change. aho dukeneye impinduka. Hey. I want to change. Ndashaka guhinduka. As a wife, nk'umukenyezi I want to change. ndakeneye guhinduka. As a husband, nk'umugabo I want to change. ndakeneye guhinduka. As a brother in the church, nka mwene data mu ishengero I want to change. ndakeneye guhinduka. Christian life ubuzima rukristo is a life of change. n'ubuzima bugaragarira mu mpinduka. You cannot continue a believer ntushobora kubandanya uvuga ngo ndi and you uwizera never change. ariko ata mpinduka tubona. You are still the same. uracyari wa bundi nyene. Sin is walking with you. icyaha kiracyakuganje. Your life never changed. ubuzima bwawe ntibwigera buhinduka. And you are in the church ukaba uri mu ishengero every Sunday. buri wa mungu. Let me tell you something. reka ndakubwira The ikintu. purpose of coming to church intumbero yo kuza mu and ishengero the purpose of preaching the gospel n'intumbero yo kuvuga ubutumwa is bwiza for people to change. kugira ngo abantu bahinduke. Hello. hello We come here to change. twaje ngaha kugira ngo imana I iduhindure. want to be a better brother. ndashaka kuba mwene data I want to ameze be a better neza. sister. ndashaka kuba mwene data I ameze want neza. my life to change. ndakeneye yuko ubuzima bwanje buhinduka. Yes. yego That is the plan of God. iyo ni umugambi w'imana. If you don't change, niba udahinduka there's a problem. hariho ikibazo. Jacob decided to change. yakobo yahisemo guhinduka. Why do you think people fight? mbega bibaza ku impamvu abantu bagwana ari iyihe? Because we don't want to change. nuko tudashaka guhinduka. But Christian life ariko ubuzima rukristo is a life of change. ni ubuzima bw'impinduka. And change never ends. kandi guhinduka ntibyigera bihagarara. Change is until Jesus comes uguhinduka ni ukugeza igihe yesu azogarukira and take us home. akadutwara mu rugo. Amen. amen. I am not complete. sindatungana I need to rwose. change. ndacyakeneye guhinduka. I am a pastor. ndi I umupasitori still need to ariko change. ndacyakeneye guhinduka. Christian life ubuzima rukristo is a life of change. ni ubuzima bugenda bugaragarira mu mpinduka. Christian life, ubuzima rukristo maisha ya Mkristo ubuzima rukristo ni maisha ya kubadilika. ni ubuzima Maisha ya Mkristo, ubuzima maisha, bw'umukristo, the life of a believer ubuzima is a bw'uwizeye life of change. ubuzima bugaragarira mu mpinduka iriko iraza mu buzima bwe. Life of change. ubuzima bugaragarira mu mpinduka iriko iraza Ask mu buzima yourself, bwe. niwibaza ikibazo am rero, I changing? mbega noba ndiko ndahinduka? You know, when we stand before the word of God, urazi igihe duhagaze imbere y'ijambo ry'Imana we stand before a mirror. tuba turi imbere y'ikirore. The word of God is a mirror. ijambo ry'Imana ni ikirore. I believe everybody stood before a mirror this morning. ndizera yuko umuntu wese yashoboye kwiraba mu kirore uno munsi. Ladies, abakenyezi, I know you love mirrors very much. mwebweho ndazi yuko birengeje mu gukunda ikirore. Wamama wanapenda kioo sana. abakenyezi kiyo muragikunda cyane. Some can stay there for 20 minutes. bamwe murasha kugihagarara imbere n'iminota 20 gahe. Others 30 minutes. abandi iminota 30. There are some who stand there even for 1 hour, hariho n'abandi bagihagarara imbere isaha ikahera trying to check the body. bariko baragerageza kuraba 1 full hour. isaha yose igahera. Some change their clothes 5 times. bamwe bahindura impuzu zabo inshuro 5.
When you stand before a mirror, igihe cyose uhagaze imbere y'ikirori, Mrs. Pastor, whom do you mama see? pasiteri, mbega ubona nde? Whom do you see? Ubona nde uri kurira When mu you stand kirori? before a mirror, Igihe uravye do you see Mark? mu kirori, Whom do you mbega see? ubona Mariko? Whom do you see? Nibona Do you jewe. see your husband? Mbega ubona umugabo wawe uri kurira mu Do you kirori? see your children? Mbega ubona abana bawe uri kurira? Do you see your wife? Mbega ubona umugore wawe igihe uri kurira mu kirori? Ukisimama mbele ya kioo, Igihe uhagaze imbere y'ikirori, unamuona mbega nani? ninde ubona imbere yawe? Nakuuliza wewe, unamuona nani? Ndababaza mwebwe, Nyinyi mubona mko nde? hapa, unamuona Mwebwe nani? biga, mubona nde? Mbona mnakasirika? Ko mmengo murashavuriye. Nawauliza, Ndababaza, ukisimama mbele ya kioo, uhagaze imbere y'ikirori, unamuona nani? ninde ubona imbere yawe? Hello? Eh, Nyinyi watu wa nyuma mnanisikia? mwebwe abantu muri Hebu hano inueni mkono nione. Eh, Nawauliza, mnamuona nani? igihe mwiraje mu kirori mubona nde? Muvuge numve. Huh? Mubona nde? There's a gentleman who is doing like this. Ndabona uriya muntu That is to say, I see myself, ibyo bisobanura ngo ni jewe nibona. not your neighbor, Oya nagubona mugenzi Not your wawe, wife. nagubona Not umugore your wawe, children. nagubona abana bawe, yourself. wibona wewe, Moi, jewe, moi. jewe. When we stand before the word of God, Igihe duhagaze imbere y'ijambo ry'Imana, the word of God is a mirror. ijambo ry'Imana ni ikirori. And I believe this morning, Kandi ndizera muri iki you stand gitondo before a mirror. yuko uhagaze imbere y'ikirori, God is speaking to you. Imana iri kuvugisha. And today, Kandi uno there munsi must be a desire hakwiye kubamo in your ishaka heart mu to mutima wawe change, ryo guhinduka, to change your life, guhindura ubuzima to change your bwawe, character, guhindura ingeso to change your zawe, thinking. guhindura uko wiyumvira. Time to change. Igihe cyo guhinduka. Jesus is building his Yesu church. ariko arubaka ishengero Jesus ryiwe. is working in the lives of the Yesu people. arakora mu buzima bw'abantu. Jesus is not here to bring condemnation. Yesu ntari hano kugira ngo azane urubanza mu bantu. This is not the time of Iki condemnation. ntabwo ari igihe cyo gucira urubanza abantu. This is the time of change. Iki ni igihe cyo The guhinduka, time of the grace of God. igihe cy'ubuntu Where you want bw'Imana, to change our aho lives. ubuntu buzana impinduka mu buzima To bwawe, be like Jesus. kugira ngo turushirize gusa na Yesu, To be like kugira ngo Jesus. turushirize gusa na Yesu. Hallelujah, church. Haleluya shengero, To be like Jesus. turushirize gusa na Yesu. Haleluya. Jacob decided. Yakobo yafashe ingingo, He desired yarifuje to change. guhinduka, To change his life. guhinduka mu buzima bwe. And that's why he took everything on the other side. Niyo mpamvu byose yabirungitse hirya y'umugezi, On the other side. hirya y'umugezi. Some of us, we are still holding a lot of things. Bamwe muri twebwe turacyafashe ibintu. My wife, Umugore wanje, my husband, umugabo wanje, my uncle, marume, my mother-in-law, mabukwe, mother-in-law, mabukwe, 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 my mother-in-law, mabukwe, my this, my that. ivyanje ibi, ivyanje biriya. Do you know what Jacob did to change? Mbega urazi icyo Yakobo yakoze kugira ngo impinduka iboneke? On the other side. Yabirungitse hirya, On the other side. hirya. That woman, Uwo mukenyezi on the other side. hirya, That man, uwo mugabo on the other side. hirya. He was left alone. Yagumye aho ari wenyine, Then he saw the angel. maze abona umumarayika. That's why we are not seeing God. Niyo mpamvu tutabona Imana, Because we are surrounded by many things. kubera yuko hariho byinshi bidukikuje. Hebrew chapter 12. Abaheburayo igice cya 12. Hebrew chapter 12. Abaheburayo 12. Are you here this morning? Mbega twa turi kumwe muri iki gitondo? Ah? Turi kumwe? We must. Dukwiye Hebrew chapter 12 verse 1. Abaheburayo 12 umurongo wa mbere. Are you there? Mbega turi kumwe? Hebrew 12 1. Abaheburayo 12 umurongo wa mbere. The writer says, Umwanditsi aravuga ngo, therefore also, since we are surrounded by a great crowd of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so ensnares us, and let us run with endurance
the race that is kept before us. nuko natwe ko dukikujwe n'igipfungu cy'ibyabona kingana gityo twiyambura ibituremera byose n'icyaha gikunda kutwizingira ko vuba dusiganirwe ibyo twashizwe imbere twihanganye. Verse 2. umurongo wa 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. dutumbereye Yesu wenyene niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye. uwo kubw'umunezero yashizwe imbere yihanganiye umusaraba ntiyagira ikindi isoni zawo avyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Amen. There are men who walk before us. hariho abagabo babayeho mbere yacu. There are men who won this race. hariho benshi babirutse. And the word of God says, since we are surrounded rero ijambo ry'Imana rikavuga ngo nimba dukikujwe by men who run this race, dukikujwe n'igipfungu cy'ibyabona b'abandi bantu bashoboye kugendera urugendo turimo natwe and they won. kandi The bakanesha. writer is saying, umwanditsi aravuga ngo for us to run this race, kugira ngo natwe dushobore guhiganwa and neza, we must put aside every weight. kugira ngo dushobore guhiganwa neza kandi tutsinde, Every nuko dukwiye weight. gushyira ku ruhande Every sin. ibituremereye byose, icyaha cyose. Are you saying what I'm saying? I am trying. It's too long. Yes, Kirundi. We are surrounded by a great crowd of witnesses. dukikujwe n'igipfungu cy'ibyabona byinshi. Men of God, abantu b'Imana, all the apostles, abapasitori, all the prophets, abavugishwa, all the people who went before us, abantu babayeho mbere y'uko tujya tubaho, who ran this race, bahiganywe ino higanwa and they turimo, won. kandi bakanesha. The word of God is saying, ijambo ry'Imana riravuga since ngo they are witnesses, kuko ari ibyabona, then we must run this race ibyo rero bituma natwe dushaka guhiganwa uko nyene, and make sure tumenye neza whatever can hinder us, yuko igishobora kutubera inzitizi we lay cyose aside tugishyire ku ruhande. every weight, ibituremera every byose, barrier. inzitizi zose We lay aside. tubishyire ku ruhande, Turishira kuruhande. tubishyire ku ruhande, Kuruhando. ku ruhande. Kuruhande. Yes, Lay aside. tubishyire ku ruhande, Remove it. bikuraho Every weight. ibikuremera byose, Every barrier. inzitizi zose, Whatever can hinder you ikintu cyose gishobora kukubera izi to nzitizi, run this race. kugira ngo uhiganwe neza. Brothers and sisters, Bene data, we are on a race. turi mu ihiganwa. God is calling us. Imana iri There's kuraduhamagara. a road before us. Hariho inzira iri imbere yacu, There's a way before us. hariho inzira iri imbere yacu, There's a journey. hariho urugendo. And for us to walk on this journey, kugira ngo dushike aho we dukwiye cannot gushika, walk on this journey ntidushobora kugenda muri uru rugendo with burdens. turemerewe. We must put aside. dukwiye kubishyira ku We ruhande, must put down dukwiye kubishyira hasi, every burden, ikituremera every cyose, weight, ikituremera cyose, that we may be able to run this race. kugira ngo bikunde duhiganwe neza. Hallelujah. Haleluya. You know when you are too loaded, urazi igihe uremerewe you can't run. ntushobora kwiruka, You can't run. ntushobora kwiruka. Some Christians had a lot of burdens, hariho abakristo benshi bafite ibibaremereye, imitwaro ibaremereye myinshi, a lot of things in their life. ibintu byinshi biri mu buzima bwabo, They can't run the race. ntibashobora guhiganwa neza. They are complaining. bama bitotomba My this, my that. ati ibi byanje biriya by'iwanje nabyo. But God has called us. ariko Imana yaduhamagara, We are on a race. turi muri iryo I'm higanwa. saying we are on a ndavuze race. ni turi mu ihiganwa. Can you say again? ndabisubiramo, turi mu ihiganwa, We are on a race. turi mu ihiganwa. Tuko mbioni.
turi mu ihiganwa. Kuna mbio imewekwa mbele yetu. Hariho ihiganwa riri imbere yacu. Na ili tukimbie hiyo mbio, kugira ngo duhiganwe neza, lazima tujivue. Dukwiye kwiyambura. Lazima tuweke chini. Dukwiye gushira hasi kila mzigo. Ibituremere vyose. Kila dhambi. Icyaha cyose. Ni wakati wa kujivua. Igihe cyo kwiyambura. We have to remove. Dukwiye kubikuraho. If you are going to finish this race, nimba ushaka kurangiza neza iryo higanwa, you are on a race. Uri mu higanwa. But with weight, ariko uremerewe, with unforgiveness, udafise kubabarira, with bitterness, ufise urwango, you can't run this race. Ntushobora kuhiganwa neza. You know, there are people who never forgive. Uraza abantu batigera bababarira. They have unforgiveness of 20 years. Bafise ukutababarira kumaranye nabo imyaka 20. They are still bitter. Baracafise umururazi muri bo. You can't run this race. Ntushobora guhiganwa. You're going to get tired. Uzoruha. You will give up. Uzobivamwo. That's why some of us, Christian life is very heavy. Niyo mpamvu kuri bamwe ubuzima rukristo buraremereye. Because of weight. Kubera ibibaremereye bibariko. But Christian life, ariko ubuzima rukristo, with the grace of God, mu buntu bwayo bw'Imana, opening your life, wuguruye ubuzima bwawe, God gives you the grace Imana iguha ubuntu to continue. kugira ngo ushishikare. The grace to continue. Ubuntu bugushishikaza. Making sure you don't hold anything. Wowe wiyemeza yuko atakintu na kimwe umatanye naco. When the singers were singing here, igihe abaririmbyi bari bariko bararirimba ngaha, they sang a song, baririmbye indirimbo, holding nothing. bati ntaco mfashe, Holding nothing. na kimwe nimatanije naco. Do you remember singing that song? Mbega muribuka yuko Holding nothing. na kimwe nimatanije naco. You cannot run this race Ntushobora guhiganwa when you have weights. ufise ibikuremereye. You know, sometimes we don't want to hear this. Urazi hari igihe abantu batabashaka kumva amajambo nk'ayo. We want an easy gospel. Durakeneye bwa butumwa nyene buryoshye bworoheje. You know, the world love easy gospel. Urazi ubutumwa budukundisha isi. Do you know easy gospel? Ubutumwa bworoheje. That easy gospel. N'ubutumwa bworoheje nyene. We call it cheap gospel. Tubwita ubutumwa budafise, that has no power agaciro kanini na to bushobozi change your life. ubushobozi bwo guhindura ubuzima bwawe. We need to hear the gospel. Turakeneye kumva ubutumwa bwiza. Can we say the gospel? Mbega turashaka kuvuga ubutumwa Can we bwiza. say the gospel Dusubiramo tuti ubutumwa that bwiza has power bufise to ubushobozi change our bwo lives? guhindura ubuzima bwacu. Hallelujah. Hallelujah. The gospel ubutumwa that bwiza has power bufise to ubushobozi change my bwo marriage, guhindura urugo rwanje, to change my heart. guhindura umutima wanje. Hey, And you know, there's a gospel, cheap gospel. uraza ari ubutumwa budafise agaciro. How do you say cheap gospel in Ubutumwa Kirundi? budafise agaciro. Cheap gospel. Cheap. Buzimbutse. Cheap gospel Ubutumwa buzimbutse has no power budafise ubushobozi to change your bwo attitude. guhindura inyifato You are a yawe. Christian, Uri umukristo you are hating. ariko urafise You urwango. are Christian, Uri umukristo you criticize ufise insaku because you don't hear the gospel kubera yuko utumva ubutumwa bwiza that has power ufise ubushobozi to change your bwo life, guhindura ubuzima to bwawe, change your heart. guhindura umutima wawe. Yes, Yego, we want that cheap gospel. turakeneye ubwo butumwa The buzimbutse. gospel that brings goosebumps. Do you know goosebumps? Ubutumwa no Goosebumps. goosebumps. The gospel that makes you to feel good. Ubutumwa butuma abantu bumva yuko baguwe neza, baryohewe. Feel good. Bubaryosha. That's what people want to hear. Ubwo niko butumwa abantu bashaka kumva. We shall walk with Moses. Tuzogendana na Mose. We shall be with Peter. Tuzobana na Peter. Hallelujah. Hallelujah. We want that cheap thing. Turakeneye ivyo bintu nyene. Yes, we shall be with them. Ego me tuzobana nabo. But there's a journey. Ariko hari urugendo. Yeah. Ego. Ego. Yes, we shall be with them. Ego me tuzobana nabo. But there's a cross. Ariko hari umusaraba. I will not jump. Ntabwo nzosimba. I have to walk on that road. Nkwiye guca muri iyo nzira. The road of change. Inzira y'impinduka.
The road of change. inzira y'impinduka. Jesus said, Yesu yavuze ngo if you want to be my disciple, nimba ushaka kuba umwigishwa deny wawe yourself, niwiyange take up your cross ikorera umusaraba wawe daily, umunsi ku munsi daily, umunsi ku munsi umunsi ku munsi, umunsi ku munsi umunsi ku munsi, umunsi ku munsi daily. umunsi ku Can we munsi. say daily? Urashaka kuba ati umunsi ku Umunsi munsi ku munsi, umunsi ku munsi umunsi ku munsi, umunsi ku munsi daily. umunsi ku wundi Not one day, atari umunsi umwe gusa not 1 week, atari indwi imwe gusa not 1 month, atari ukwezi kumwe not 5 months, atari amezi but atanu every ariko day. umunsi ku munsi Tous umunsi ku munsi les jours. umunsi ku Is munsi. that good French? Yes. Is that good French? Kila siku. Umunsi ku munsi. Yes. Hallelujah. Yes. Yes. That is the plan of God. Uyu ni umugambi w'Imana. But you can be a believer Urashobora kuba uwizera who just come to church aza mu rusengero to hear a sermon. akumva ubutumwa And when you hear a sermon, hanyuma wumvise ubutumwa you are okay. ukumva bimeze neza Then you go home. hanyuma ugaca ufata Bibiliya yawe ugasubira muhira. On Sunday, Ku wundi wa Mungu you come again. ukagaruka You hear a sermon. ukumva ubutumwa Then you go home. hanyuma ugaca wisubirira muhira. And when you are sitting there, hanyuma wiyicariye aho you are watching your time. uriko uraraba umwanya wawe. This Kenyan guy is speaking too much. Uyu mugabo w'umukenya avuga menshi ntazi abarundi. Because you are looking for a sermon. Kubera yuko wowe icyo ushaka ni ubutumwa gusa bavuga. We don't come to church for a sermon. Ntituza ngako ngo twumve gusa ubutumwa We buvugwa. come to church to hear from God. Tuza mu ishenga ngo twumve Imana And our ituvugisha. lives are confronted. Kandi ubuzima bwacu And bugahangarwa. we change. Bukazana impinduka. And we change. Bikazana impinduka. Every gospel Ubutumwa bwose that has no power budafise ubushobozi to change the lives of people, bwo guhindura ubuzima bw'abantu. that's another gospel. Ubwo n'ubundi butumwa. The true gospel Ubutumwa nyabwo of Jesus Christ bwa Yesu Kristo changes lives. buhindura ubuzima bw'abantu. Ah, Hey, the true gospel ubutumwa nyabwo of Jesus bwa Christ Yesu Kristo changed my character. burahindura ingeso zanje. Yes, Ego, I don't want to remain a Jacob. sinshaka kuguma ndi Yakobo. I want to change. Ndashaka impinduka. It does not matter any price. Nacho bitwaye ikiguzi binsaba cyose. Listen to me, church. Nimunyumva shengero. People does not want the price of change. Abantu ntibashaka kuriha ikiguzi cy'impinduka. Can you say again, brother? Abantu ntibashaka kuriha ikiguzi cy'impinduka. Did he say the right thing? Muzaja mumvugira ko. Some people does not want to hear change. Hariho abantu badashaka kumva iby'impinduka. They want hallelujah, amen. Barakeneye haleluya amen. That cheap gospel. Ubwo n'ubutumwa buzimbutse. But if we want to be there, Ariko nimba dushaka gushika there, hirya. can you say there? Vuga ati hari If hirya. you want to be there, Vuga nimba shaka gushika hirya. there must be a change in your life. Hakwiye kuba impinduka mu buzima bwawe. The Bible says in Isaiah 43, I'm almost to close now. Ndiko ndagereza guhera heza. Ijambo ry'Imana avuga muri Yesaya Isaiah chapter 43. 43. Yesaya 43. Isaiah. Yesaya. Chapter 43 and verse 1. 43 umurongo wa mbere. Am I speaking to people this morning? Mbega hari umuntu twaba turiko turaganira muri Are uwo you munsi? there? Muri ngaha. Isaiah 43 verse 1. Yesaya 43 umurongo wa The mbere. word of God says, Ijambo ry'Imana riravuga ngo but now thus says the Lord, ariko who created you, O Jacob. He who formed you, O Israel. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. ariko none uku niko uhoraho agize. Uwakuremye yewe Yakobo Aha. kandi akakubumba yewe Isirayeli. Ati ntutinye kuko nagucunguye naguhamagaye izina uruwanje. Two things here. Ibintu bibiri ngaha.
Jacob was created, yakobo yararemwe but Israel ariko isirayeli was formed. yarabumbwe. Hello? Jacob was created. yakobo yararemwe Yararemne. But Israel ariko isirayeli we was formed. yarabumbwe. Where there is formation, ahantu hari there is kubunga a work that takes place. hariho igikorwa cyahakoretse. You cannot change ntushobora guhinduka without the work taking place in your life. ata gikorwa kirimo kirakoreka mu buzima If you are bwawe. going to be Israel, nimba ukwiye kuba there isirayeli must be formation. hakwiye kuba kubunga. Formation. kubunga kubunga There must be formation. hakwiye kuba uko kubunga. Lazima kuwe kuna kuundwa. hakwiye Kama kuna kubadilika, ni lazima uundwe. Hakwiye Ni lazima utengenezwe. hakwiye gukorwa. Kuna kazi inafanyika. hari igikorwa gikwiye gukoreka muri wowe cyo Kuna kubunga, kazi. cyo guhingurwa. Kuna kazi. hari igikorwa. We are not pressing a button. ntabwo ari akabuto dufyonda. You don't press a button to change. ntabwo ari akabuto ufyonda kugira ngo impindukize. But a work must happen. hari igikorwa gikwiye gukoreka. But if you want to remain Jacob, ariko nimba ushaka kuguma uri yakobo, then you shall keep everything for yourself. wewe nibigumize ko byose. But if you want to be Israel, ariko niba ushaka kuba put isirayeli, everything on the other side. shira byose mu rundi ruhande. Bring your life in the hands of hana God ubuzima bwawe and let God deal with you. maze ureke imana ibane Let nawe. God change you. reka imana iguhindure. Let God do the work. reka imana ikore igikorwa Then you cyayo. will change. ibyo biguhindure. Yes. yego Your life ubuzima will bwawe never be the same. ntibuzokoma ari bwa bundi You shall nyene. be a different woman. uzoba umukenyezi atandukanye You n'uwo shall be a usanzwe uriwe. different man. uzoba umugabo atandukanye n'uwo wari You shall be uriwe. a different young man. uzoba umusore atandukanye n'uwo wari uriwe. Thank you, Jesus. yewe urakoze yesu. Christian life ubuzima rukristo is a life of change. n'ubuzima bw'impinduka. It's your decision. ni wowe ubihitamo. It's your decision. ni wowe ubihitamo. We are living in a time tubayeho mu gihe where the gospel has been diluted. aho ubutumwa bwiza bwavanzwemo n'ibindi bintu. Diluted. bwavanzwemo ibindi bintu. Diluted. n'ibyo nyine bwavanzwemo n'ibindi bintu. Is that the right word? Diluted. bashizemo ibindi bintu mu butumwa. Diluted. babishizemo ibindi bintu. You know, one time when I was a young man, urazi igihe nari nkiri umusore I used to milk a cow. narakama. Do you have cows here? ino murafise inka? Do you have cows in Burundi? i Burundi murafise inka? I used to have to milk. narakama. And because my mother was very tough, kubera yuko mama yari umuntu nyene akaze, she did not want us to drink milk. ntiyashakaga yuko tunywa ayo mata turiko turakama. She wanted to sell milk. yashakaga yuko tujya kuyagurisha. She wanted to have money. icyo yashakaga na amafaranga. So we were drinking tea with very little milk. rero twege yacaga duha icyayi agatushiramo uduta dukeya. But because I was a cunning boy, kubera rero nari umusore nyene akerebutse. you know cunning? Cunning boy. umukerebutse. I decided nanjye ndiyemeza when I go to milk the cow, igihe nzoba ndiko ndakama I'll be taking 1 liter, nzofata iritiro imwe put aside. ndayishire ku ruhande. And then I used to make 1 liter of warm water. rero nkaca mfata amazi ashushe, iritiro y'amazi ashushe. 1 liter of warm water. iritiro y'amazi ashushe. So when I milk, igihe ndiko ndakama when I finish, mejeje I take 1 liter of milk. nkafata iritiro ry'amata I put aside. nkashira ku ruhande. I take 1 liter of warm nkaca water mfata iritiro ry'amazi I put in the ashushe milk. nkashira mu mata. because kubera if I don't do that, iyo ntabikoze uko, my mother will know mama azomenya yuko something has gone wrong with the hari milk. ikintu kitagenze neza mu mata. And I did that for some time. ivyo rero narabikoze igihe kitari gitoya. And one time, hagera igihe the people of the dairy where we were selling milk, abantu bahahandi
tujana ya mata kuyagurisha. They started to check the milk Batangura gusuzuma amata. because they found Kuko babonye some people were diluting milk. hariho abantu bazana amata bavanzemo They were n'amazi. putting water in the milk. Bariko barashira amazi mu mata. And my mother was always proud. Mama rero wewe iminsi yose I have the best yishima milk. kubera yuko yabaga azi yuko ari wafise My amata meza. cows give the best milk. Inka zanje zitanga amata meza cyane. But she did not know Ariko ntiyigera amenya her own son yuko umuhungu was wiwe diluting the milk. niwe ariko aravanga amazi n'amata. And so one day, Rero umunsi uraho she took the milk to the dairy. agenda atwaye amata hahandi bayadandariza. And the supervisors came Hanyuma wa undi ahagarariye ivyo with bikorwa that araza, little gauge azana cya gipimo that is put inside the agishizemo milk. mu mata. When that checking gauge goes into the can, Igihe ako kantu agashizemo kagaca gamanuka indani mu ndobo. when the milk has water, Igihe amata arimo amazi, the gauge does not stop. ako kantu ntigahagarara kaguma It goes like kagira gutya. the gauge never stops. Ako kantu ntigahagarara kaguma nyene It is saying kavuga ngo this milk aya mata has water. harimo amazi. This milk is not Aya pure. mata harimo amazi. This ntabwo ari milk amata is ameze- diluted. Aya mata yavanzwemo n'amazi. And the time of my mother came. Hanyuma igihe cya mama rero kiraza, They put the gauge in the milk. bagashizemwo. Then what happened? Murazi cyabaye, The gauge ka kantu k'agapimo started to sing. kagatangura kuririmba. It was singing. Kariko kararirimba. And my mother Mama nana was so shocked. yarababaye cyane. And he told those people, Acabwira abo bantu, your machine is faulty. iyo mashini yacange ako gapimo kanyu niko gapfuye. Your machine is not good. Iyo mashini icyo gipimo cyanyu nicyo kidakora neza. And the inspector said, Hanyuma aravuga ngo I bring another one. ndazanye iyindi ndobo ya kabiri. They brought another one. Bazana ya kabiri bashiramo. Inside the water. Bashira muri hamwe. It started singing. Karabanda yakandika. My mother said, Mama aravuga ngo even that machine nubu niyo mashini yindi. is faulty. Na icyo gipimo kindi nacho yenda The kirapfuye. inspector said, I bring another one. Uyo asuzuma ibikorwa bati reka nzane n'akagatatu. 3 machines. Azana igipimo cya gatatu They ashiramo. were still singing. Karacyariko karatamba. And my mother was fined. Mama She was given a gutaha. fine. A fine. You know what is a fine? Baramwirukana. Fine. Bamuciye amande. Baramuca amande. She came home. Aragaruka muhira. She was breathing fire. Ya- Do you know breathing fire? Umuriro niwo wamuvagamo. Alikuwa anawaka moto. Yakaga umuriro. Nikwambie, Ndakubwira. akachukua kuni, Ya- fimbo. yafashe Unajua inkwi. fimbo. Inkwi. Igiti. Alinichapa na fimbo. Yarankubise inkoni. Ya kwanza ikaisha, akachukua nyingine. Iya mbere irahera afata iya kabiri. Akachukua nyingine. Afata iya kabiri. Mpaka kijiji walikuja. Kugeza igihe mu kibano baje gutabara. Kuangalia mwanamke anataka kuua mtoto. Barabe umukenyezi agira yica umwana. What am I trying to say? Icyo nshaka kuvuga ni iki? The gospel of today Ubutumwa bwo muri iki gihe has been diluted. babuvanzemo n'ibindi bintu. That's why we hear the gospel. Niyo mpamvu twumva ubutumwa No change. ariko atampinduka. Because it is diluted. Kubera yuko bavanzemo ibindi bintu. It has lost its power. Bwatakaje ubushobozi bwayo. Allow me to read a scripture here. Munyemerere nsome uyu murongo. In the book of Corinthians, Mu gitabo mu cyete cyanditswe Abakristo. chapter 1. Igice cya mbere. You must show me the time. Otherwise I preach the whole day. Mukwiye kumbwira umwanya kuko atari uko Now, nguko now umunsi wose urahera listen ndavuga. here. Listen here. 1 Corinthians chapter 1. Icyete cya mbere cyanditswe Abakristo igice cya mbere. Are you there, church? Turi kumwe shengero. We read verse 17. Umurongo wa 17. For Christ did not send me to baptize. Kuko Kristo atantumye kubatiza. Verse 17. Umurongo wa But to 17. preach the gospel. Ariko yantumye kuvuga ubutumwa bwiza. Not with the wisdom of words. Nabuvugishije ubwenge bw'amajambo. Lest the cross of Christ should be made of no effect.
kugira ngo umusaraba wa Kristo ntucike ubusa. Umesoma vizuri hapa? Nilijaribu. Kuko Kristo atanitumie kubatiza. Kuko Kristo atanumye kubatiza. Yatumie kuvuga ubutumwa. Vigiza. Nitabugiza enji ubenge mbuama jambo kogirange omusaraba wa Kristo ntushike ubusa. That's your language. That's your language. Christ did not send me to baptize. Kristo ntiyantumye kubatiza. He sent me yamaye to preach the gospel. Sho kuvuga ubutumwa bwiza. Not wisdom of words. Nakoresheje ubwenge bw'isi. The gospel with the wisdom of words has no power. Ubutumwa buhagaze ku bwenge bw'isi na bushobozi bufise. The gospel ubutumwa with the technique of men burimo ubuhinga bw'abantu has no power na bushobozi burimo to change our lives. no kuzana impinduka mu buzima bwacu. That's why Paul says, niyo mpamvu Pawulo avuga ngo Christ did not send me Kristo ntiyandungitse to preach the gospel with the techniques or with my knowledge or with my wisdom or with my strength. If I do that, the gospel will lose its effects. And today, the gospel has lost effect because many preachers are preaching the wisdom of men. There's too much false teachings today. Today, the enemy of the church is false doctrine. Can we say false doctrine? Can we say false doctrine? That is the enemy of the church. That's why God is calling us to come back to the undiluted gospel of Jesus Christ. Kurudi, Bwana anatuita kurudi kwa injili isiyogoshiwa. Undiluted gospel. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. That is the word of God. I want to encourage all of us this morning. All of us this morning. God wants us to change. That's my word this morning. A desire to change, to be formed. Are you ready for formation? Do you want to surrender your life? You must do like Jacob. This is my life. I am a deceiver. But I don't want to stay this way. I want to change. And that place of change was called Penuel. Each one of us this morning must have a Penuel. Penuel is a place of change. Can we say Penuel? Penuel is a place of You people, you are learned people. These are learned people. Hawa ni watu wamesoma hawa. Wewe uone hivyo? Ndabibona cyane. Hawa ni watu wamesoma hapa. Aba n'abantu bize kweli. Si ni kweli? Siko. Naona watu wamesoma hapa. Ndabona abantu bize ngaha. Hapa kuna maengineer.
Aha harimo aba engineer, hapa kuna madokta, hano harimo aba doctor, hapa kuna maprofesa, hano harimo ababigisha, hapa kuna watu wote. hari abantu b'ubwoko Hawa ni bwose. watu wamesoma. Aba n'abantu bize. Ninasema hivi, Ndavuze nti Peniel ni mahali pa kubadilika. ni kibanza chaho impinduka Na kila mu buzima Mkristo bwacu. Kandi umukristo lazima afike wese Peniel. akwiye gushika kuri Kila mtu Peniel. awe na Peniel Buri yake. wese akwiye kuba afise Peniel yiwe. Mahali pa kubadilika. Aho ubuzima bwiwe buhingurirwa bugahinduka. If you don't get that place, Udafise ico kibanza, you shall remain a Jacob. uzoguma uri Yakobo. You keep deceiving. Uzobandanya ubesha abantu. You keep being cunning. Uzobandanya uri umuntu nyene w'intonyotsi. But the plan of God. Ariko umugambi w'Imana. Hallelujah. Hallelujah. I say hallelujah. Ndavuze ni hallelujah. Do you say hallelujah in this church? Mbega muri ishengero mbavuze I say hallelujah. Ndavuze ni hallelujah. All of us this morning, Twese muri iki gitondo hear the voice of God. twumva ijambo ijwi ry'Imana. God is not here to condemn you. Imana ntiri ngaho gucira urubanza. The Lord is here Imana iri ngaho to help us. kugira ngo idufashe. And before I leave this place, Kandi mbere yuko mva muri iki kibanza, I want to give you this opportunity. ndashaka nguha aka karyo. This opportunity. Aka karyo. Maybe you are here today. Kumbura uri hano uno munsi. You have never given your life to Jesus. Ntabwo urigera uha ubuzima bwawe Yesu. You come to church. Uraza mu You ishengero, have never been born again. nturigera ukizwa. Maybe you are in this church today. Urashobora kuba uri mu ishengero, muri iri shengero uno munsi. You are a schemer. Uri umuntu nyene You yiba. have never come to the place of change. Nturashika mu kibanza cyo guhindurirwa. But today, Ariko uno munsi you want to take everything urashaka gufata byose on the other side. kubishira ku rundi ruhande. There's a chance for you today Hariho akaryo kawe uno munsi that you run this race. kugira ngo wiruke You run this iri race higanwa, uhiganwe to the end, ushike ku mpera yawe, looking unto Jesus, utumbereye Yesu who is the author we and the finisher we yatanguje kandi akanashitsa of our lives. ivyo kwizera Looking unto Jesus, uhanze amaso Yesu who is the author ari we banze and the finisher kandi akanasozera of our lives. ubuzima bwacu. Amen. 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 Brother Mark, one time I was a hunter. As I close, Pastor Mark, ndiko ndaheraheza rimwe nari umuntu ahiga. I was a hunter. Nari umuhigi. Do you know who is a hunter? Mbega murazi umuhigi? Do you know who is a hunter? Murazi umuhigi? Umuhigi. Muhingi. Umuhigi. I had my 4 dogs. I had my 4 dogs. Yarafise imbwa ziwe zine. How do you call dog in Kirundi? Imbwa. Imga. Imbwa. Imga. Eh. I had my 4 imga. Yarafise imbwa ziwe zine. Yeah. And because my mother was very poor, Kubera yuko mama yari umukene, she could not afford to buy us meat. ntabwo yashoboraga kutugurira inyama. I had to hunt rabbits every Saturday. Buri wa gatandatu nacaga nja guhiga udukwavu. Do you have rabbits here? Murafise udukwavu ino? Do you have antelopes here? Murafise antelope? Swara. Swara. Mnajua swara na Kiswahili? There are but few. I used to hunt those things every Saturday. Yeah. Kwa buri wa gatandatu yacaga guhiga ingeregere. But one Saturday, Wa gatandatu raho I went to hunt the whole day. nagiye guhiga umunsi wose. And I got nothing. Umunsi urahera ataco naronse. Nothing. Ataco naronse. And I was so tired. Nari ndushe cyane. And I was going home Ndasubira muhira. with my dogs. Mfise za mbwa They zanjye. are hungry. Nazo zirashonje. I'm hungry. Najewe ndashonje. We are going home. Turatashe, turasubiye muhira. But on the way, Turi mu nzira. an antelope came Haza ingeregere running. iza yiruka. And I took my arrow Aho nyene nca muraho umwambi wanje. and I threw to the antelope. Nca ndasa yangeregere. It speared at the back. Ikikubita inyuma ku gisusu. But unfortunately, Amahirwe mabi it did not stop. ntiyahagaze. It went running Yacibandanya yiruka. with my arrow. Igenda itwaye wa mwambi wanje. And I was so angry. Kandi nari nshonje cyane. And I continued going home. Ndabandanya urugendo Tired and hungry. ndushe kandi nshonje. But when I was almost home, Ndi hafi yo gushika muhira. I met an old man. Mura n'umutama.
And he saw this discouraged young man. abona uyu muhungu w'umuhizi. And he asked me, uyu muhungu yacitse intege. discouraged young man. Umuhungu yacitse intege, umusore yacitse intege. Discouraged young man. Umusore yacitse intege, yihebuye. And he asked me, what is your problem? Acarambaza ati mbega ni kihe kibazo ufise? I said, I have hunted the whole day. Ati nahize umunsi wose I caught nothing. ariko ntaco naronse. And the one I threw the arrow, Kandi niyo narashe it went with my arrow. yirutse igende itwaye umwami wanje. He told me these words. Acarambwira aya majambo. Are you sure Ati mbega ivyo uravyemeza that you speared it? yuko wayirashe? I said, yes. Ndavuga ati yego. He said, go back. Avuga ati subira inyuma, Don't leave it. ntuyireke, Because kubera yuko if it does not die here, itapfiriye ngaha it will die there. izapfira hirya. Huh? Do you understand? Muratahura? If it doesn't die here, Nimba itapfiriye ngaha it will die there. izopfira hariya. So I went back Nca nsubira inyuma and I followed. ngenda nkurikiye amaraso. And a few meters, Nyuma I found y'amametero the makeya antelope throwing its kicks. mpurana ya ngeregere iriko iratera amaguru. Nikamkuta yule mnyama anatupa miguu. Nsanga iriko irateragira amaguru, iriko irasamba. Nikasema Bwana asifiwe. Ndavuga ati Imana nishimwe. Ha? Nikachukua panga, Nchafata rero umupanga, nikakata kichwa ndakerera na nikakata miguu, ndakuraho n'ibinono, nikampa umbwa wangu. ncampereza imbwa. Alafu nyama zingine Inyama zisigaye nikaweka kwa bega, nshira ku bitugu, nikaenda nyumbani ndataha nikiimba wimbo.